Ndokusaba basirira. Binera. Stone. Kandi sinenzi kandi magare from. Hey Binera. Stone. Binera. Turakeneye amasengesho frame. Umugore wanje namukunda ejo ahise. Ako uyu munsi ndashaka rero ko uba present yanje. Arawona bafitira yanje gusa ndizera neza ko fitira atazo ari uwundi muntu atandukanye nawe. Wewe ufise umugore story. Nama nabonye kubita abantu benshi nabonye wakubise n'impumyi kubera umugore wawe. Ngo turi kuraza umbwira urankunda. Anko urabizi Jeff's boyfriend. Ariho gahungu k'impumyi ahora kubita akajaniranye na mukuru wiwe. Basurakunda kumva ukuri. Jari ukuntu umwana nkunda kumwita sisi buri munsi ngo be. Ijya zina be ndamwita ntabwo ari baby. Ijya be. Riba risobanurira Brinera. Kandi ufise n'ukuntu twenga nkuneza. Nuko? Sindabona ko umupira wabaye umusazi. It's fine, of course I don't need umusazi. Umusazi kuri urukundo rwawe. Nabako. Ako nabikubi. Nawe ndabizi ufise umugore ukunda. Siyumva impamvu uri kuraza nibyo. Akora nagira. Umugore wawe uri kuramukinisha rero. Umugore uravuga. Yankubise ikofi imbere y'abantu. Inyuma yo ngaho wonya bacatangura kuvuga ati ngo Stone ngo nindaya ngo Stone ngo yararozwe ngo ashizwe mu icupa men. Nta muntu umwe yo kuyanganira amajambo nkayo wonya umuntu ari we wese bare. Ndakusahaze. Kandi je narafise n'impamvu nimwe yoratuma fambo natandukana nawe. Irahari impamvu. Nivyo ukunda. Akakanya uri kurakinisha umugore wawe nuko nanje ejo nanje wonkinisha. Ndamukinisha. Ya guys mumeze gute muri fresh muri bon jemeze neza cyane kabisa ndashima Imana rero guys turi sangapi 11:50 11:50 ya masaha y'abasohoka ya masaha y'abagirane y'abasohoka bashirita iwala ya masaha yo gusohoka sasa rero narababwiye ati jewe Stone muri no misi ndamugwaye akantu kose azokora je nzoba turi seresere rero jinge ndamukorera akantu kandi sonje nabaramukoreye nuko na wa mugore yaza nimeza mutatu akonda mukutupia kaburi ngine akana namukoreye rero ndasabye kwanza Akim imbere ya byose amanze kwanza azuminge iyo bariko baranywera Stone yasohotse nande nundi mukobwa atari sisi uyu mukobwa cyese ndamubona neza mu maso sindamutahura sinzi neza kuko buriko burira guys. Akim naomba unipigie zoom kidogo, unaona nipigie zoom kidogo kule uoneshe ni fulani, unaona ya uriya ni uyu muriko murabona Stone ari kumwe n'undi uyu mukobwa je vyanse ko ndamutahura, urumva vyanse ko menya uwariwe. Akim tuendelee kwanza hapa, urumva rero guys, rero Akim agumye ngaha jewe ndagenda ndogo kimya ndabagwemwo papu. Akim aza kubona gusa tureha, urumva aza kubona direct tureha. Sasa Akim hapa tunafanya nini? Mimi naondoka pole mdogo nini, unajua tena mwanangu, unajua natambua unajua sasa ngira dogo wani chumukire, urumva wewe atudomire usikuje juu arashwa gushavura. Jo attention man, mtu kona mke na mtoto urumva umugiye ko systeme anaweza kasirika, anasema wa jamaa wanitaki wema, akivunja lens tunarudi vilimani nini kama mtu kama hivi. Sasa ya reka jengende ndogo. Sasa hari abanyeshure guys, hari abanyeshure babonesha banafunze, hari abanyeshure aba banyeshure ndabaciye ko kaberekana usanga abana ba colonel. Umwana wanje wamushizemo ingo fimbo tuminaisha. Sasa kimwe kamera hari yabikuraba mimi naenda eko
guys rero jewe ndabagwemwo ya Stone hakuna kamera nta kamera hakuna hii mic nagomba ndagukange ntani kushtuwe Brinera wafamba nagira napa nitani kushtuwe ndagukange kugira wibaze ngo nikora mic na handi ni kawaida tu ni Brinera ala sante oya vraiment takushuki wangali niyo kora ubwo bunyimbi ego vraiment nta kamera vraiment none Brinera wasohotse Samisi wafaniki na sisi Brinera Chibanza na gatebe reka nzana gatebe na jewe hari gihe bongurira na jaka no kuna kamera man nta kamera yari singiko pko kamera ningena nti ngiko pko kamera wakimu lakini kwa John nakubali sana napenda kuna nima steriliza nubunya no ugafata nka gatari ya boro oya frame ariko abafana bamaze kubibona ariko ugataye je nta kibazo abafana bamaze kubibona sivyo none Brinera none famba wamuhevye rero Burundi vyarangi none gashaho iyi juice moya hapa ko ari ibihumbi indwi inzoga ko zabuze 14000 ziko hapa teko déplacement kwanza wewe wakubwiye ko ari ngahana na mwe kwambia kama tukapa nani mimi nariko ndarengana vraiment njo yesi Stone mwaki na masinema nikasema Stone mwaki na masinema ari nga fukatirika nyarukira ndabe njo nakubwira kambia kimubizimye werekane yuko umengo uri kura kamera we ucubizimya tubisisarishe sana Stone bwana Stone uyu ni papa muto sisi we zo bihuriye no gusazisha umuntu bihuriye no gusazisha umuntu muni we niho mbwiye yuko ushaka yuko ari we ari azokura azi papa na mama gusa abona papa mama mbabe ari ibintu kenshi tuvuga kuko kubwo kuvuga nubu ntabwo ushobora kuvuga ibintu byigiye utarageramo kuko umazogera mu kindi gihe gitandukanye n'igihe wari urimo ucubona yuko ibintu bitari vyera nkuko ngene nabigera wabivuga nti wari bwabibemo nobonde ubu rero birimo rero umuntu ategeza kubaho azi papa gusa canke mama gusa sisi yaraho je bintu ndanabikunze Brian je nabikunze for really nyene kubera ko nyene it's fine kuko wenda nakaba natanga kugutereta before yuko muhimbira zanga boro nyene uvyari kukugura gutahura kuziko je na sisi kuri social media twaba turi wa nyene ibintu nk'ivyo so nimba rero usizamuzi kuri kamera nyene ibintu nk'ivyo kuri social media niye nashada kumvishira kubonda gukunda vya cyane useruzi kintu kibabaje ni kimwe cyonyene yo man ntago muriko murafata neza umva soge egerira ahubwo it's fine but it's fine they kwanza babanze babegere kwanza ishusho yawe iboneke neza oyo egera mumbore neza egera kwidegeza nk'ibigwari egama jemba ubuzima bwanje nakira kimwe ninya yo so fans aba impamvu ndiko ndavuga cyane mu cameraman ari kure ko namubwira egere Stone wese uhora umpanura ati bro ntuzotuma umwana wawe abaho ngo papa yaravanye na mama nyene nabikurudira ndani man nubundi kenshi uyu munsi uri umuhost ariko mbere wifuza kuba umukinyi w'umupira wibona kuzoba John Terry niyo mpamvu wita John Terry ariko uyu munsi urikoresha umwanya bisigura ati rero ni mu gihe tuba turi mu biyaribiye tuba turimo umuntu agapanga ibintu bitandukana no kungena agirege nyene ubwo rero igihe cyaraje kimaze kugira igihe cyo cyitiramwe ukuntu umuntu aba agomba kumera ntabwo ari umuntu ahitiramwe ibihe none se uroma nisibirewe fama cengira ngira ni blague Brinera sono kama nishira kyafamba ariko ngira petete ntarakwishura ngira mwabihejeje naje ndisheri wasinzi akora musibishatse famba sho kuba ex anje sisakambira ex bije gute
Nera wari umuzi Stone wari umuzi urazi ko afite umugore n'umwana yarafise umugore kandi nzi ko akunda n'umugore we cyane ariko akubwira ngo ndagukunda but it was yesterday je umugore wanje namukunda ejo ahise ako uyu munsi ndashaka rero ko uba present yanje arawona bafitira yanje gusa ndizera neza ko fitira atazo wari undi muntu atandukanye nawe wewe ufise umugore story nama nabonye kubita abantu benshi nabonye wakubise n'impumyi kubera umugore wawe gute uri kuraza umbwira urankunda anko urabizi Jeff boyfriend ariho gahungu k'impumyi ahora kubita akajaniranye na mukuru wiwe basurakunda kumva ukuri byari ukuntu umuntu nkunda kumwita sisi buri munsi ngo be irya zina be ndamwita ntabwo ari baby irya be riba risobanura Brinera kandi ufise n'ukuntu twenga nkuneza nuko sindabona ko umukanya wabaye umusazi. It's fine, of course I don't need umusazi. Umusazi kubera urukundo rwawe. Nabako. Nako nabikubi. Nawe ndabetse ufise umugore ukunda. Siyumva impamvu uri kuraza nivyo. Akora nagira. Umugore wawe uri kuramukinisha rero. Umugore uravuga. Yankubise ikofi imbere y'abantu. Inyuma yo ngahonya bacatangura kuvuga ati ngo Stone ngo nindaya ngo Stone ngo yararozwe ngo ashizwe mu icupa men nta muntu umwe yo kwiyanganira amajambo nkayo wonye umuntu ari we wese bare ndakusahaze kandi je narafise n'impamvu nimwe yoratuma fambo natandukana nawe irahari impamvu nizokunda akakanya uri kurakinisha umugore wawe nuko nanje ejo nanje wonkinisha ndamukinisha sindi ko ndamukinisha ariko buryo urazi ko famba samba ari umugenzi sana wakoresha umwanya iyo ni impamvu yonyene yo tumutana abana nawe ko atakazoza gare kuko n'umugore akoresha umwana abizi neza cyane ko yagendesheje ko yarabanye n'uyu mutibe uko si nare nubizi mina ko yaratongoza abana muke nubizi oya jembuze ni umugore warabizi ko yagendesheje kuko unashima hano hantu nyene nikinyene yarabyivugiye umugore wabo ngo niyo abantu bavuga ko taberanye umugore ubwe warabizi sawaje arabizi ariko je tumeze neza Stone mina kwambisha ukweli w'abantu we sisi uramukinisha cyane vraiment malgré que uri papa mutoyi je nanje ibi bintu je ntibinyoheye vraiment je sindi papa we mutoyi nareke kunsazisha uraje no gira ucaragiye kintu subwanwa nguko wonye umugore wawe ndumva nibi byo kunyihakana vraiment ibi nabafana babizi ngira umviriza kandi resi ivy'abafana vya social media nkuko je nagaragaje umugore n'umuryango wanje nawe nuko yagaragaje sisi n'umwana wiwe niko natwe twagaragaje ati uyu ni papa wanje mutoyi ivyo barabizi rero kuba nimba ari karavyihakana ni nkuko ari karihakana kandi sisi urumva Brinera ndakusaje Brinera kusevya the reason why gana wamagaye ngaboro nashaje ndabikubwiye mu butuzo aho kubakoresha umwanya yaciye hashika acishaje sinago nyene zabari navyiza sana kuko ndabikubwiriye come on bari kuko nakawe nabikubwiye mu gakoda byari kugora gutahura uvuga ati ngo sisi nawe ko ari we bazi no mashisha gise nice nifashe wenda koresha umwanya gute ndamutse ndakubwiye ko arije shano bambeshe ariko sizi ndabonye ukuntu yani byakabe byananyorohereje ukuntu nakabana namuhamagaye byakabaye biri ngombwa kandi kindi naco rega ngo tumeranye neza uwo niwe yabitangoye yatazi nimero y'umugore wanje kuri kajya gatiki none Brinera jewe gutanga nimero z'umugore wiwe nk'ubu wewe wonsaba nimero z'umuntu wumva ikigongwe famba yonshavurira ngo natanze nimero yawe kandi so cyonyene rero si cyonyene size inyuma yo gutanga izo nimero yani yani sisi yarankubise ikiganiro yaje gukoresha abantu yavuze ati ngo je ndigateranya ngoro ngo jewe ndi umunyarusaku ariko zonya oya it's okay but it's okay Brinera listen now je mom ndiko byo sinagwa ari vy'ingenzi ikingenzi kugomba gutara the reason why yani impamvu ndiko ndakubwira bino ngurike agenda ukonda umva Brinera utankorera ivyo bintu kupimana Brinera utankorera ivyo bintu Brinera kandi ndamukunda
kandi nawe arankunda. Sasa Stone uramuyo afamba urazi famba ajifanya musazi famba we n'umusazi yanasaze kabaye ke none nimba samba famba ari umusazi ubwo je ndi se wiwe uri se w'umusazi nimba ari se umusazi nimba ari se umusazi je ndi sokuru wiwe mbe famba yavuze ngo iki mu kiganiro arisema kayiviri kandi abigusubiriremo umuhungu nzobona ubwo je ndiko ndabona iyo picha sinakubwiye wari ngaje tugira ngo bashe guteranya oya none kazima nteranye ivyabaye ndakubwira ikintu kimwe nteranye ivyabaye bazi ikintu kimwe urabona nubwo nagiseje nubwo samba famba ukuntu kose bakazemwe nubwo yonyica nubwo yonyica n'umusaga ikintu kimwe umuhamagare Brinerads ndamurabe kugira ngo ni wanyica aba ari cyo kiremwa cyonyine nzoba mpfuye cyanyuma nzoba mbonye kuko nzi neza yani ngiye n'ishusho yawe no mwijuru imanika nabibone cyangwa mwana wanje injira mwijoro urarikwiriye kabisa ndagusabye rero Brinera nakubwiye nyene ni ngombwa nyene sare jiste kubera urukundo rwawe masengesho arakenewe pe siyo mitumu kunambia Brinera iyo mitemu uri kubwira Brinera ubu kwegeranya sisi ukamubwira utwo tujambo urazi ngene yojohirwa ndijize kumushimira ku konfi yankubitiye imbere y'abantu oya ariko n'umugore wawe kandi sije kosa rya mbere yo bayagukoreye kuva mu mwaka bana sije kosa rya mbere yo bagukoreye kandi we nimba aragukubise kofi n'abafana barabivuze ati arafise raison baragafanirwa ko noje byo birandaba kwa ni babari nga kugira ngo gisene babasha kubwira umuntu ico agomba gukora ico tagomba gukora ureheje umukobwa umureheje umukobwa ngo ahubwo nibegere ngo bamurabe neza babibone bavyumve neza uribaza neza yuko bo gutabura bakagukomera amashati no ega n'umuntu nabi nuko ngeneje kugira ngo bashe kunahura ngo cyabo bati ngo wow ngo mwemere ngo canke wow utandukana na oya gisa kunyere kugira kubonyene basanga bako bavuga mungere kandi bavuge gusa umunsi zaho bavuga ibintu byanyavye ko basene binari mu bigawe yani donc ça va c'est là Brinera Stone Kandi sinenzi kandi umagare from. hey Brinera Stone Brinera turakeneye amasengesho vrema ubu wakonsomye ivuri konsome juice ya 7000 mbiri za 14000 ngwi amasengesho hii none gukunda nica none ukunda gute umukobwa none sisi wamutwaye umva nakubwira impamvu kire none navuze yuko umuntu azoguma ari wenyene ariko jambo ry'Imana gacha rivuga ati ngo muzovyara ngo mugwire nk'umusenyo ku kiyaga kandi rero mugesho Joseph ivyumviro nk'ibi inya bisa nkaho mengo no bariko ndagarariza Imana so ya muduwe kugira ngo mbashe gushikana n'icyifuzo c'Imana cyo kugwira nyene n'umusenyo ku kiyaga genda rero wakoze kunyicira umunsi ya Bwana Hakimu minaishiwa Messie ewana yani uyu niba wita n'umuvumburo yani mina kuja huko nari nkenewe jamii kanasema eti njoo msogeni watu muyale asante sana Stone bwana aga n'ubundi guteretera mu mwijima byari vya kera umuntu abagomba kubikorera nyene nabona nuko atashobora kimwe niyagiriza ariko utewe indobo hano habona navyo biramamaze gusumba oya ni intango none navyozi none urigere wowe utereta amamagi yahise akwemerera oya utereta amamagi sisi yagize Natasha so what mama gize namureheje rimwe kuko iminsi yose nafashe ndiko ndamuyitaho singize ndamubwira ngo ndamukunda nkimubona namuyitayeho ndamuba hafi cyane we n'urabizi abakobwa muri Afrika yo muterese honye ntibyoshoboka je ndakuna wanje onda ngo cyo ndakubwira inyishejo nyene tegereza murabe nyene kandi rero guys sindibwite ko muri mu nyibaze ko canke iki don't mind gusikira kimwe ngomenya ni jewe ngomba kuzokwira ngomba kwinjira muri ya nombre aba abantu bagomba kuzokuzuza inosi yani bangane n'umusenyo ku kiyaga nkuko ngene Imana bisizanije Aburahamu mugere wisome mwitangurizo nyabiriyo sisi uyu mukobwa urazi ko mutaye muri esheke yani ngaye sisi agiye gutangura kuriha kuba yarankubise kofi guys je ndabakunda cyane bye bye